surtout ko sinkorera mbere yuko nkorera abantu mbanza kwikorera jewe nyene. So novuga yuko ikiri inyuma y'ibi ni ukubikunda no gukora cyane no kutishirako limite yo kumva ngo ntegerezwa kugera hano. Nyuma ya kubera iki iyo umugabo afite business batamubaza ngo amafaranga wayakuye he? Ico kibazo rero novuga yuko narakoze hanyuma ndayironka. Sinari njyamye umunsi umwe mu gatondo hanyuma ngo Imana iranyereka plan. Narakoze. Sasa hari ikibazo dufise ca mindset cyo kumva yuko umuntu akora ku myaka X nico kintu gituma nka entertainment industry ibiri hasi. Hello ndabaramukije mwebwe mwese mukunda gukurikirana Imperial TV nkuko mubibona ni Jo niwe imbere kuri micro mu kiganiro motivation ariko ushatse uranyita mama motivation. Inyuma kamera nkaba ndi kumwe na Faraho nkuko mubibona rero turi muri Mary Angel Fashion House. Muri Mary Angel Fashion House tukaba turi kumwe na boss wa ni mu boss lady Angel. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urakomeye? Batazi Rita amadina yawe yose nayahe? Nitwa Rita Marie Ange Kundusenge, ndi umurundikazi, mfise imyaka 18, nkaba ndi umunyamideli. Okay, Rita watanguye akazi k'umunyamideli ryari? Mvuga ko mu buryo buri professionnel nabitanguye mfise imyaka 15, ariko ni ibintu nakunze kuva kera, ntibaza yuko nobikora nk'umwuga. Numva yuko ari ibintu byo gukunda atakindi. So mfite imyaka 15 niho nadesize kubikora nk'umwuga. Arumva ni imyaka 3 iheze ndiko ndabikora. Okay, bisigura ko umaze imyaka 3 uri kurakora akazi k'umunyamideli. Est-ce que warigeze kuja muri agence nimwe ngaha mu Burundi canke wamye wikorana wewe nyene? Mvuze na agence nimwe yino i Burundi nigeze njamwo, ariko kandi sinigeze nikorana jenyene. Okay, Rita ku myaka yiwe 18 ni umukobwa akiri muto cyane, mugabo akaba afise inzu nk'iyi irimo ibintu nk'ibi yambika abantu benshi batandukanye, amaze kuja ahantu henshi, amaze gusohoka igihugu kenshi gatandukanye. Byatanguye gute? Wabigenje gute kugira ngo ushike ngaha aho ushitse uyu munsi? Narabikunze hanyuma ndabikorera. Iyo abantu kenshi bumvise Mary Angel umwana w'imyaka 18 bumva ko ari ibintu bidashoboka, ariko mu buzima siniha limit. Ndagerageza gukora uko nshoboye kose kugira ngo ndenge aho abantu be expectinga ko nshobora kugera. Surtout ko sinkorera mbere yuko nkorera abantu mbanza kwikorera jewe nyene. So novuga yuko ikiri inyuma y'ibi ni ukubikunda no gukora cyane no kutishirako limite yo kumva ngo ntegerezwa kugera hano. Bon, abantu benshi bashobora kwibaza mbega Rita ko ari umwana muto vyagenze gute kugira ngo ashobore kuronka house nk'iyi? Narakoze. Sasa hari ikibazo dufise ca mindset cyo kumva yuko umuntu akora ku myaka X nico kintu gituma nka entertainment industry ibiri hasi. Hanze hari abana batangura gukora production afise nk'imyaka 8, ariko kubera ko ino umenga hari imyaka X yo gutangura gukora abantu, iyo wumvise watanguye gukora hakiri kare baca baza yuko uri kurababesha. Narakoze rero hanyuma kubera iki iyo umugabo afite business batamubaza ngo amafaranga wayakuye he? Ico kibazo rero novuga yuko narakoze hanyuma ndayironka. Sinari njyamye umunsi umwe mu gatondo hanyuma ngo Imana iranyereka plan. Neretse Imana plan yanje hanyuma ndaja mu ngiro. Okay, Rita asanzwe ari umunyeshuri? Narahejeje nize business. Business wayigenga mu Burundi canke? Nize hano nize kuri international, nahize
bayita gute long, hanyuma mpereza kuri King School nize business and languages, so yeah. Okay. Mary Angel Fashion House nkuko tumaze kwibona imaze gutegura ama event menshi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbega imaze gutegura ama event angahe? My events 3 nkora event 3 buri mwaka, urumva imwe aba ari iwanje, izindi aba ari izo hanze, ariko hari naho ushobora gusanga nakoze event 4. Mbega nk'abatazi baguma bumva tuvuga Mary Angel Fashion House, muga batazi ico hakorerwa, mbe hakorerwa mwiki muri Mary Angel Fashion House? Muri Mary Angel Fashion House hakorerwamo imideli itandukanye. Iyo mvuze rero imideli bisigura imyambaro, ikintu kimwe cyose umuntu ashobora kwambara undi muntu akabona yuko yambaye. Hakorerwamo ibirato, hakorerwamo imitako itandukanye. Muri rusange rero Mary Angel ni inzu novuga ikindi cyoroheje yuko ari inzu y'imyambaro. Okay, Angel, reka tugushimire cyane. Okay, reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwako murakurikirana Imperial TV, twari kumwe na Rita Ange Marie Kundusenge, twari muri Mary Angel Fashion House. Kandi abashimire rero ko mwabanye natwe mwadukurikiye ikiganiro nimufite kimeze neza cyane. Kandi abashimire cyane nababwiye inyuma ya kamera twari kumwe na Vao. Ndabibutse kugira subscribe, like, share na comment kuri channel ya YouTube ya Imperial TV. Murakoze.